ugisaba ikirato onkre bandanye ukimusaba mugabo reka kurongora ndazi neza iyo ndiko ndaja nta bintu vyibanze ubwanje jewe nditunze ndibeshejeho ubwanje kugira nje kubwira uwundi waze tubane. Mbega umuhungu ategurwa gute kugira ngo azobe umugabo akomeye mu rugo rwiwe? Ngibi ibintu bikuru tuza kuganira mu kiganiro mugira mushikirizwe na jewe Pamela Ihanirakoze hamwe n'umutumire muza kubona mu kanya. Atutsi bakuzi bo kukayi nongere ndabaramutse cyane nezerewe ko umutumire yamaze gushika mu bwami bwa Pam Channel TV mu kiganiro kukayi. Ni Aster beshi baramuzi mwarabonye, twarabatumiye couple yabo twarabatumiye muri gestion financière mu rugo twarabatumiye abatarakira bamugende murabe muri ma video ya Pam Channel TV gestion financière mu rugo twaramutumiye kandi couple yabo twarayitumiye mu mvugo zitanu z'urukundo twarabatumiye kenshi cyane n'ubu twasuye kumwikora ko kugira ngo ashobore kuza kudufasha kuri kino kintu. Alors no munsi ndagutumiye we ngira nta makuru fisi amakuru y'ibintu biriko biraba ngaha kukayi ngira nta makuru fisi nganirira le genre masculine twayihagurukiye ati kubera iki ndinze ngera ngaha ntarigera numva ngo mu masengero batumiye ibikorane by'abamama n'abakobwa, ama conference n'amaatelier ategura abakobwa ni abamama abakobwa. Sindigera numva kuri iyi myaka afise numva ngo mu ishengero ngo bahamagaye ngo conference ngo y'abagabo n'abahungu. Nta munsi warimwe ndigera ndavyumva. Nimba ubizi nukuri unkosora jewe ngenzi ngaha batarigera bahamagara ngo bategurwe muri ayo ma conference muri ayo atelier nuko dutegura umumama yigenza gutya umukobwa yigenza gutya mu rugo utegereza kugenda uzi guteka utegereza kugenda uzi kwakira abantu. Mugabo how kama abagabo how kama abahungu mu biganiro bibiri bikurikira biheruka kuba ngaha mu kiganiro kukayi bakunzi bo kukayi murantunga ndayavuga uno munsi. Mudamu wa mbere twahamagaye yaravuze ngo ikibazo gihari mu rugo no munsi abakobwa barategurwa mugabo abahungu ntibategurwa. Uwa kabiri twaje duhamagaye umukozi w'Imana Apotre Kevin aragisubira muti abahungu ntibategurwa. Urumva ko abatumire babiri bakurikirana baje bavuga ivyo nyene hari kibazo rero. Nico gituma naguhamagaye no munsi kugira ngo ushobore kudufasha kuri ico kintu. Kera turabona kungene abahungu avanye yuko baja kurongorwa bakiri bato ba papa bo barabereke ko bategezwa kwa responsable barabajana mu ruhigi bakabereka ingene bica bakabereka ingene bafata babashiki babo bakabereka ingene bafata abamama babo bakabereka ingene baronderera umuryango. Ariko no munsi ibyo byaraheze turi mu gisiri mu rumva. Rero nashaka kumenya ikibazo ca mbere mbega umwana w'umuhungu yotangura gutegurwa ryari kugira ngo azobe serugo abushitsi. Murakoze cyane. Turi mu gihugu no muri culture dufise ibintu byinshi bidakogwa. Sinzi ko ari kutamenya akamaro kavyo mugabo biragaragara. Gutegura umuhungu cyo kimwe gutegura umukobwa uri kurategura urugo. Mbega umuhungu akwiye gutegurwa ryari kugira ngo azo umugabo ushitse. Mbega umuntu atangura kuba umuhungu ryari? Umuntu atangura kuba umuhungu kuva kiri mu nda abaganga bakanabyemeza ko ari umuhungu. Aho tuje no munsi ntitugiye kera ko kera kumbura abavyeyi barakubwira ati numvira igiyinda numva ari umuhungu ingene atera abavyeyi barasi experience. Mugabo no munsi turafise ivyuma bidufasha kumenya ko ari umuhungu. Kuva ukimenya ko ufise inda y'umuhungu yarakene gutangura gutegurwa nk'umuhungu. Kubera iki? Umwana arumva ari mu nda arakene kubwirwa y'amajambo abwiga umuhungu atabwiga umukobwa. Mu bisanzwe umuhungu ntakwiye kubwirwa ngo yo ngufise utwara twiza. Ntibibwirwa umuhungu ivyo bibwirwa umukobwa. Ubwiza buvugwa ku mukobwa. Umuhungu abwirwa vya bintu bimufasha kumva yuko ari responsable. Inzara ntizituma umuntu aba responsable. Inzara zigize ubwiza. Ukuvuga ngo uriko urabwira umwana akiri mu nda
ukeneye kumubwira ingene witeze ko azoba ari intwari mu muryango, ingene azoba ari umupapa mwiza mu rugo, ingene azoba ari umuhungu ari responsable, ingene azoba ari umuhungu w'umukozi. No kuvuga ngo kuva kiri mu nda atanguye kumva communication ya mama ubwa mbere ko nabo bari kumwe umwanya munini, kayo karatera nk'utugere utisha utera imigere nk'intwari. Umva ico kintu kurarema mu mwana akiri mu nda ntarasohoka ntaramenza ari karakora ngo aro communication. Hama nawe nkase mushitse muhira ugakora kunda y'umwana ukamuhezagira akiri mu nda nkuhezagira umuhungu, apana hezagira umukobwa ahezagira ukwiwe, umuhungu agahezagira ukwiwe, umuhungu ahezagira kuzoba serugo, umukobwa agahezagira kuzoba inarugo. Rero akwiye gutegurwa kuva kiri mu nda. Hanyuma amaze kuvuka ya majambo mugenda muravuga muriko muraganira umuganiriza ataratangura kukwishura, akwiye kuba amajambo muremwamo ikintu c'icizere c'umuhungu. Umuhungu akeneye gukura afise icizere c'ubuzima muri we. Jewe sinzokwibagira ijambo mama wanje yambwiye nkiri muto, kandi iryo jambo ryarandenye mu ikintu. Yarambwiye ngo sinipfuza kuzoba imbwa. Iryo jambo ryaramfashije. Nuno munsi sindiyo. Kandi nabo mpanura ndabahanura ko bakwiye kutaba imbwa. Umuvyeyi avuze imbwa ntabavuze imbwa ikuga, abavuze umuntu ataco yimariye, umuntu agora abandi. Rero umwana uko agenda arakura ugenda uramutegura mu kumuganiriza. Hama haragera igihe umwana bageze gutambuka, ukeneye kumwigisha ibyo uri kurakora, agatangura kubibamwo. Umwana w'umuhungu agatangura kubona mbega papa ni umushoferi, nimba ari umushoferi umunsi umwe mukajana mu modoka, kabone nyene papa agira ama stress yo kuba ari umushoferi, agataha muhira. Umwana agakura azi yuko umupapa ari responsable, aronderera umuryango, ategerezwa kwitwararika umuryango. Ibyo ni ibintu ugenda uramwereka. Hanyuma umwana amaze gutangura kugira imyaka 5, 6, umwana batanguye kubona yuko akwiye kugira sécurité muhira. Umwana ukamubwira agenda ugare portail. Umwana w'umuhungu. Suko ayugara neza, mugabo aravyumva yuko ateza kugira sécurité muhira, akugara portail. Ibi birafasha. Ukamubaza mbega amatara yo hanze arazimije yo ukeneye kuzinya aho turi Bujumbura. Umwana akamenya yuko amatara azimije. Abari ruguru ukamenya mbega bugariye, bashizeho imyugariro mu irembo. Umwana w'umuhungu akagenda karaba, aje babwira ati papa ntihugariye. Agatangura kumva ko ari protecteur, umuntu aziga mu muryango bukebuke. No kuvuga ngo umwana arakeneye kumva yuko ateza kuzigama bari mu rugo. Mama washaka bakihari. Mugabo uwo mwana kumva ati jewe nije nteza kumenya ko atamusuma aja kwinjira. Suko yoshobora kumugwanya. Dufate nk'agashikikiyo kaje kariruka kavuga ngo ndabonye inyenzi. Reka kwihutira uja kubikora we nk'umupapa. Bwira mutsoza wiwe n'abari mutoya wiwe gendura bico kibazo. Arashobora kugenda ukabona ko afise ubwa bwo kwica inyenzi, ukamereka ko inyenzi itomuryango imumare. Bimuremamwe ca kintu cyo kuvuga ati bwa bundi ndashobora gutoya inyishu y'ikibazo mushiki wanje yagize. Aho deja cyaye kuri ari kumwe na mushiki wiwe. Bizomuremamwe ca cizere cyo kumva yuko ibibazo bizohanga umuryango azobitorera inyishu. Rero umwana akwiye gutegwa kiri mu nda, hama kandi uko imyaka igendera kura agategwa amajambo bwo kandi agategwa no mu bikogwa, ukamwereka ibikogwa akwiye gukora. Hari ibikogwa udakwiye gukora gutuma mushiki wiwe, kubera burya twari mu buryo butandukanye, ukamwereka ko akwiye kuba responsable y'ivyo. Ibyo rero birafasha cyane. Ndagwa akaro gasanzwe uri kuraraba mu bisomwa twara twiga kera mu mashure, byari ibintu bikomeye. Waza wumva ngo data na mama bagiye gukora, data aratema mama ararima. Kubera iki batavuga ngo mama aratema data ararima? Nukuvuga ngo umugabo gutema umuntu yarima aho batemye. Nukuvuga ngo umupapa abanza kubona yuko aho kurima haja kuboneka ari imbere, hanyuma mama agaca kurikira. Ibyo barabitugisha tukiri mu mashure matoya, bikagutuma kumva ati ndi responsable nteza kuja imbere kugira ngo ibintu bigende neza. Data arakora mama ararima. Je nanizigo nivyo twigisha kwandika rena birafise ico birema mu mwana, arumva yuko ateza kugendana umuhoro wo gukura ibibazo mu nzira. Kuko ugiye mu murima umuhoro ico ufasha ugufasha gukura ibibazo mu nzira, uratema kugira ngo urima yoroherwe. Umugabo ategeza kuba responsable kugira ngo umugore we yoroherwe. Ivyo ni intwangere batwigisha, badutegura tukiri bato kugira twe turabikuriramo. Rero umwana akwiye gutegurwa kuva kiri mu nda gushika ageze nyene kuba umugabo wabushitse. Ni bande rero bamutegura? Ni papa wiwe, ni mama wiwe, canke bomutegurira hamwe? Bimeze gute? Iki kibazo kirakomeye. Mbega umutegura yarateguwe? Kuko urumva mbere yo kuvuga ngo mbega ni papa canke mama mutegura, mbega uwagira mutegure we yarateguwe? Umuntu atanga ico afise. Ni ikiro kibazo. Mu muryango
barashobora ko bose badafise ico baha umwana. Ugifise akwiye kuja imbere utagifise, ngo n'utagifise akiga kukirondera. Ngwino. Aha rero nshatse kuvuga ngo ntakwiye kuba papa nakwiye kuba mama, bakwiye kuba bari kumwe. Ngwino. Iyo muri kumwe hari ibyo umwe ashoboye n'undi adashoboye kubera yabironse canke atabironse. Mugabo bose bakwiye kuba bari kumwe. Umwana aregwa n'abavyeyi babiri. Iki ni ikintu c'inkora mutima. Iyo Imana ikizigamye abavyeyi bose bakeneye guterera mu itegurwa ry'abana bo bari kumwe. Mugo haragera imyaka umwana w'umuhungu adashobora kugira ibyo abwiye mama wiwe kubera aba yumva bigoye kubwira mama, yo bibwira papa. Nico gituma papa akwiye kuba muhira kugira ngo bashobore kugirana ubucuti n'abana baze babafashe mu byo bamaze kumenya. Hanyuma kubera ubukuze urashobora no kurondera ibyo utamenye ukabirondera ku bandi, ukabwira abandi ati mfashe rega jewe ibintu byangoye. Rero umwana akwiye gutegurwa n'abavyeyi babiri, ariko hari imyaka ageramwo umuhungu agategurwa na se. Mama we by'ukuri atabafise uruhara rukomeye kugira ngo ashobore kumutegura. Rero urumva hari uruhara runini rw'umupapa, kubera ubu turiko tuvuga umuhungu w'umupapa bwo kuba umurole model w'umuhungu wiwe, akagerageza ibishoboka vyose kugira ngo azogenda refleta ivyo yabonye kuri papa wiwe. Vyari vyiza ko umwana avuga ngo numva nipfuza kuba nka papa. Wow. Vyari vyiza. Uretse ko hari igihe bishika umwana akavuga ati nkwiye kuba ikindi cyose sauf kuba papa. Kubera papa atabaye akarorero. Kugira ngo bakarone ko umuntu abakubona. Arakubona ingene utreta abantu baganiriza gute. Arakubona ingene ufasha abantu, arakubona ingene witwararika abantu, arakubona ingene witwararitse umuryango, ingene uhetse umuryango, kandi ingene ubikora unezerewe. Umwana akumva yari yifuza kuba nka papa wiwe. Rero abana turabategura byo tubabwira, mugabo nabo barafise ijisho ryo kuraba ko turi abantu bakwiye kubategura. Kugira ngo umwana ashikana avuga ngo numva nshaka kuba nka data. Ivyo rero n'uruhara rw'umuvyeyi. Kimwe mu byo mpora nibwira nongera mbwira n'abagenzi, umuntu arera umwana arirera. Kubera umwana arakwigira ko ibirenze ivyo wamubwiye. Rero abapapa ni ngombwa ngo baboneke muhira kugira ngo bashobore gutegura abahungu babo. Hari uwaciye atwandikira la fois passée mu kiganiro twakoze na Kazina Divine, Aimé Divine, acara tubwira ngo none kuba ari à distance atariko baraboneka physiquement, ni commentaire ni question yabasize muri commentaire bica bigenda gute kuri uwo mupapa atariko araboneka kubw'imvo z'akazi, kubw'imvo z'ibi na biriya, bica bigenda gute? Reka mvuge iki kintu mu gifaransa cyarevwa no mu kirundi bavuga ngo le choix implique l'abandon. Ngwino. Ukuvuga ngo iyo uhevye ikintu kimwe canke iyo uhisemo kimwe uhevye ikindi. Iyo uhisemo ikintu uhevye ikindi. Nukuvuga iki? Nukuri iyo umupapa amara umwaka atabona n'umwana wiwe aba yahisemo kumuronderera, mugabo hari ico aba yahevye. Sindagiciriye urubanza, mugabo no kugira ngo abavyeyi bavyumve, bumve yuko iyo uhisemo ikintu ikindi ubuhevye. Ariko kandi namanda babwira nti hama hari hakaryo. Iyo ubonetse mu mwanya muto wabonetse bana n'abana bakubone. Hari igihe umuvyeyi agenda akamara amezi 6 atari hari kubera kuja kurondera mu buzima birabaho. Ukwiye kumenya ko amezi 6 ntawe ari karigisha umwana wawe ivyo wateza kumigisha. Muri ya nzandwi zibiruronse bana n'abana irengagiza abandi bantu benshi wari kuja kuraba. Nivyo mu kibano cacu ucumengo nturi kuritwararika abandi, mugabo dukwiye kumenya ko responsabilité ya mbere dufise n'umuryango. Umugore n'abana, umugabo n'abana, abimana baraduhaye. Rero by'ukuri abantu bari à distance ni kibazo. Mugabo nibige kubaganiza ku matelefone. Nivyo ntibaja kuronka akaryo ko nyene bakora ibintu, mugabo baganize ku matelefone. Bamarana umwanya baganiriza. Bagerageze gushiraho ubwo bucuti mu kuganira. Arashobora no kumwibutsa turazi wowe yuko nakubwiye yuko uri intwari ego cyane ya majambo meza yumve. Arashobora kutabona ibikorwa uri kurakora, mugabo ya majambo meza yumve. Reka guca uvugana n'umugore wawe gusa. Vugana n'abana, muha umwanya yiharije ko ufise umwanya wahaye umugore wawe. Muha umwanya muganire ku telefone, umwibutse ishara, umwibutse ico mwitezeko, umwibutse ico society mwitezeko, umwibutse yuko atariho kugira ngo abo umuntu atazi ico agomba gushaka mu buzima. Cukoresha uwo mwanya wo kuvuga ku telefone, mugabo uhari mumarana umwanya, mutemberane, akurabe, akwigireko. Mugabo kandi bibuke yuko uhisemo ikintu uhevye ikindi. Ico ni ikintu cinkora mutima kugira ngo bidufashe mbere guhitamo ikintu tubanze twimvira ico duhevye. Ico bidufasha kumenya ngo mbe mpitemo iki. Kino kongera ko mujya mwanya wikonje ntimugume mu birori gusa. Kuko akenshi absence yawe
wumva umenga abana ngo guma muri mu birori musohoka mugenda gufungura mu restaurant niki Yego. ni mubane mu muryango bakubone nk'umupapa w'umuryango mw'izo ndwi zibiri Okay. ubabone mu muryango ingene baganira hagati yabo ubone ico ushobora guhanura akenshi baca bagwa mu mutego abavyeyi nk'abo yuko izo ndwi zibiri baronse Amaximiza na madame. madame canke abana mugaca musohoka mwagiye kuri beach muvuye kuri beach muduze ruguru kwa nyokuru ntivyari bibi mugabo mubane mu muryango kubera umwana ari mu muryango mbere yuko asohoka hanze y'umuryango jewe sinigera ncira urubanza baja kurondera ubwo barakeneye kumenya mumbe ko ngiye guhiga abo nzoza nico nishe bari hehe nzobasanga hehe nzosanga ari bande Okay. ni hahandi rero ugerageza kuzura baza kuri telefone mukaganira n'abo bana ukabaha impanuro mugabo ushitse ukaba papa mu rugo pana mu misi mikuru ko mwasohotse na cyane ko ingo nk'izo hari ikibazo zikunda kugira ndagicishemwo kubera mama ari wari kumwe n'abana haragira igihe abana abona mama ari mubi papa ari we mwiza kubera papa bamarana umwanya muto mu mwanya muto bamarana bari mu birori mu mwanya bamarana na maromarke Yego. mesi impuzu koropa icumba Yego. ni ukuvuga ngo mama ntaguha akaruhuko mama aragorana mama umusabye amahera ntaca yaguha kubera amarana umwanya wose ntiyoguma yaguha ngo papa amara desumene kuguha amahera biroroshe kuko ayatanga mu mwanya muto rero ibi navyo birashobora guteranya abavyeyi hagati y'aba bana ntabagire ishusho imwe bakumva papa ari sawa gusumbya mama kubera mama ari ngaho imisi yose ubwo papa n'umushitsi burya nta muntu yiteranya n'umushitsi Oya. None gute baca bashiraho balance uwo mu papa yica ashiraho balance muri ako kanya. Ego cyane mu kintu kijanye no guha abana ibintu muri uwo mwanya wa vacances papa akwiye kwirinda guha abana ibintu bigatangwa na mama wabo yabibimye muri cyagihe atarahari kubera mama wabo muri cyagihe cyose yaravuga ati oya turakeneye kamame ko tugura umufuko w'isima kubera ni hari yabonye ko isima ikenewe yabimye ico bashaka ubwo papa arashitse aciye akibaha umengo mama yabimye kandi ayikaronde neza y'umuryango baca biga yuko ibintu bitangwa na wundi yabima cagihe atarahari. Wow. Tumira amate tubandanye. Je numva ndiko ndiga je ahubwo mpereye kuri jewe abandi baraza gukurikira ntumbaze je ndiko ni muri seminaire ikomeye rero turacari kuri wa muhungu turacari nuko ngene ategurwa biramaze kwibonekeza cyane ngahi Bujumbura sagaseseshwa n'umuringira namwe mwaravyumvise aho binavugwa cyane ko abana bungahi Bujumbura bahungu bafinishwa na base wabo ba papa wabo ugasanga umuhungu yarinze ashika gukora akakora akazi gasanzwe runka n'akazi keza mugabo akabandanya n'ishati yambara akaba ari papa wiwe na ratio ntayitange muhira ikintu cyose agatelefona ngo mama ngo rega ngo ntuze amatara yazimye ngo rungika ngo tugure kuri ntuze kuri regidezo ngo amatara yagiye akasaba ishati ivyo n'amakuru tuzi y'abantu batandukanye hari n'ivyo twiboneye rero ni wa muhungu rero ariko arategurwa nibutsa abakonzi bo kukaye ko turiko turavuga no musi nta bakobwa nta bagore tuvuga utwasisiriye ku bahungu n'abagabo bakungene bategurwa turacari kuri wa muhungu watubwiye ingene ategurwa akiri mu nda watubwiye ingene ategurwa ingene umupapa ategezwa kuhaba ubu naho tugeze kuri wa muhungu arageze mu bigero ni gute uwo muhungu aba akompanye kugira aze uwo mupapa mwiza mu rugo. Murakoze cyane. Hariho ikintu ngomba kubanza gushira ko inguvu. Iyo umwana w'umuhungu uri se ukaba wamushize ko wamwanya wo kumutegura hari ikintu ugenda umenya muri we ugenda ubona icyo ashaka gushika ko mu buzima hari kosa abavyeyi bashobora gukora
ni mu gihe umuvyeyi afise ico yipfuza ko umwana avamwo ntiyumvirize ico umwana ashaka kuvamwo, hacabaho kugwana. Nigeze kumva inkuru y'umuvyeyi ashaka ko umwana we mu docteur ariha amashure meza, umwana we yashaka ko umuririmbyi. Umwana kubera kubaha umuvyeyi aragenda ariga medicine, ariko yiga n'ivya musique. Umunsi wo guheza gusoma igitabo cyafata ca gitabo gihereza papa wiwe ati ivyo antumye ngibi, acakira gitari yiwe aravuga ati ubuzima bwanje buhagaze ngaha. Umuvyeyi atakaje inguvu ariha amashure umwana adakeneye gukoresha. Ni byiza ko umuvyeyi agerageza kubaza umwana igihe umwana atanguye gutangura kuvuga icyo ashaka kuba mu buzima, ukamubaza ushaka kuba iki mu buzima. Umwana agenda arahindagura kubera ntabaragera gufata neza icyo ashaka, ngo ko agenda arakura niko agera igihe akakubwira ati jewe ndiko nshaka kuba umustiliste. Aho deje amaze kukubwira ko akeneye atelier de couture, kugira ngo umustiliste nuko ushobora gushona amastile atandukanye. Mukene uca muganira ukamenya mbega amashure y'abastiliste abahehe. Umwana akaja muri universite yatanguye kumenya icyo ashaka mu buzima, wowe ugashiramo inguvu nk'umuvyeyi, ngo kandi mugahana amasezerano kandi uti mwana ibi byose ndiko ndakora no kugira ngo ushike kuco ushaka ushaka ko mu buzima. Reka kwiyumviraho kakazu waba mwaraki wawe kajya sakiwe naki wanje, wowe inzu yiwawe niyo uri kurubaka mu mutwe. Umwana ukamutegura ntiyitegure gutora na wapfuye, kuko akenshi abana ntibategurwa ku buryo batangura kwiyumvira gutora nawe wapfuye. Mugabo by'ukuri inzu ufise uno munsi nyuma y'imyaka 20 ntizobigisa neza. Umwana ukamwereka ko ari byiza akeneye gukurikirana. Hanyuma wa muhungu yamara kumenya icyo ashaka mu buzima, we nk'umuvyeyi ukamukurikirana kugira ngo agishikire, ukamenya yuko umucutsa. Hari abavyeyi badacutsa abana. Mu bisanzwe umwana amaze gutangura kaminuza hari ivyo hora umukorera ugabanya. Nimba wahora umugurira impuzu urakeneye kwiga kumuha budget kubera araciga ku muhungu akamenya ngo papa arampi 150 ku kwezi, 150 ku kwezi nzomenya impuzu kuko ntariho inzu aracaba muhiri wawe, ntariho inge aracajya muhiri wawe. Akamenya ko ayo mafaranga azomenya ingene yakoresha bya bindi umwana bakeneye kugira ngo niburi buri nabandi ntibamutwenge. Mugabo ija kumufasha iki? Mufasha ko ntiyamenya kugera 150 ukwezi kugahera, ejo ni yakora 300 azomenya nabigera ariko arategura kazoza kiwe. Utangura kumenyereza kwijera amafaranga. Apana ko aza ngo mama shaka ishati gacuma ishati, mama shaka ipana wacuma ipantaro, ipantaro igwa ngahe. Arakeneye kumenya yuko ipantaro atayisaba ukwezi ukwezi ko muri amafaranga afise. Uramubwiye tuzoguramo ipantaro nimbe 200 azoziganya kugira mu mezi 6 agura ipantaro. Yige gutangura kuziganya mu byo bamuhaye kugira ngo agire ico yishikanako. Rero umuvyeyi akwiye gutegura umwana muri ubwo buryo, kuko niyamara kurongora ntakeneye kuza muri ngo akubaze ngo mbega mama kuko ipantaro yamperanye. Kandi barabigira cyane kubera abavyeyi baba baragiriye n'ababana ku buryo umwana arongora ari kumuvyangiye umwana arongora nzogufasha. Nta muvyeyi akwiye guhimiriza umwana kurongora. Umwana akwiye kurongora yumva ko akwiye kurongora. Uri kuraza aho ndiko ndaje. Akenshi abavyeyi barahimiriza abahungu kurongora kuba bashaka ngo iteka. Iteka ntirihagaze ku mwana yarongoye, rihagaze ku mwana yubatse neza urugo. Kubera arongoye inyuma y'ukwezi agaca atandukana n'uwo babanye, ryateka waronka wa munsi wa samedi rirakuvuyeko. Rero umuhungu akwiye kuba yateguwe kugira ngo amenye ko ageze kurongora, niwe nyene akwiye kuvyumva ko ageze kurongora. Mugabo wamuteguye kuri utwo ku detail ukamuha nk'iyo sase nkani minute ya jere. Jewe nta mwana yorongora avuye muhiri wanje. Nta mwana w'umuhungu yogera kurongora kibi wanje. Umaze gutangura kwera amafaranga, ikintu ca mbere no gufasha kandi no ndakugiriye neza ndagusohora mu nzi wanje. Ukaja gupanga. Ugiye gupanga ukiga ingene ukoresha amafaranga. Nimba uhembwe mu 600 ntukeneye gupanga inzu y'umuriyoni. Nimba ugomba gupanga inzu y'umuriyoni nuko uzi uzokura yo yandi. Ukabanza kubaho wenyene ushobora kwibeshaho. Imbere kuja kwiyumvira ko uzozana uwundi mwana w'abandi ngo mubane. Nikuvuga ngo umwana abavyeyi barakorera ikosa. Ukabona umwana w'umuhungu agiye mu nzu azorongoreramo ku wa 5 azorongora ku wa 6 avuye mu nzi wabo. Atazi n'ingene umukozi ahabwa ratio, atazi ingene itara ryazigiye barisubiriza, atazi ingene bariha amatara n'amazi. Ugaca witega ngo azoba responsable w'umuryango. Umuryango wahe ko atigeze ategurwa. Yari musi y'umutaka
avuyemo giturumbuka inyuma y'umunsi umwe, uwo mwana izuba rizomwicira hanze kuko ntaramenyera izuba, wamukuye munsi y'umutaka wawe mu mwanya muto giturumbuka kandi atanguza amenyo, ntiwamuteguye. Rero umwana agitangura kuronka amafaranga arakeneye kuyakoresha mutari kumwe, ivyamugoye akakubaza, kuko haragera igihe nk'umuvyeyi utazuraza umwana ivyamugoye azakubaza ivyamugoye. Kuko nk'ubuye uri umuvyeyi ukabona umwana wawe atanguye gukora, ukazomaza ngo mbega wafunguye, umwana w'umuhungu guhera ku munsi wa mbere none adafunguye we birakuraba, arakuze amafaranga ufunguye arayafise, ngo mbega ngo wibutse kuriha umukozi, nimba atamurisha umukozi akamwitwarira arafise imyaka yo kuburana. Ahubwo arakeneye uzahubwira ati mbega ko muri ntuvyancanze ndabigenze gute, utangura kumuhanuzi yabikwinjijemwo, ubwo ntiwamuri umuhanuzi igihe cose. Haragera igihe umwana umuha iyo distance kugira ngo umwana nabo bimwamubwire imwe yakwigira ko agenda bikoresha, hanyuma ivyamugoye akaza kubaza ati ikintu ndabona cangoye, ukamugira inama nk'umuvyeyi. Mugabo ntiwamuhamagara ndakugira inama, araguhamagara ati papa ngira inama, iki kintu cangoye. Mu gutegura umwana turahari igihe dushiramo izo nguvu zose n'igihe tumureka nawe akaturondera mu gihe abona yuko dukeneye kumufasha, kuko umwana ntiyamafashwa n'umuvyeyi gusa, arafise n'abagenzi bamuhanura. Rero aramenya yuko akeneye impanuro y'umuvyeyi hama akakwegera. Rero dukwiye kwiga gucutsa abana. Umwana w'umuhungu aracuka, biragoye gutora imyaka umwana w'umuhungu akwiye gucukirako, mugo nta mwana w'umuhungu akwiye kuja kubaka urugo ataracuka, akwiye gucuka imbere yo kwiyumvira kubaka urugo. Umwana w'umuhungu by'ukuri mwabanye uri umupapa mwiza, urafise icumuha mu bijanye no kumuhanura. Hanyuma wa mwana uriko uragomba kumutegura ko uzoba umugabo mwiza mu rugo. Uko nabivuze, ukwiye kuba uri umugabo mwiza mu rugo. Wowe ugira ufasha umwana w'umuhungu kuzoba umugabo mwiza mu rugo. Mugabo utari umugabo mwiza mu rugo ntaco ufise umuha. Ivyo umubwira aravuga ati nuvuga urengane, uri papa ndakubaha. Ariko ukeneye kuba uri umupapa mwiza mu rugo, umwana afatira kwa karorero. Turamaze kubona muri society yacu ukungene umuhungu amaze kuronka akazi akaronka amafaranga bose bamuhundara none buziki mu mafaranga urayafise gukora heza ngo zana umugore ikintu umupapa yo agifise amahigo yo kuba afise umupapa wiwe uwo muhungu yotangura kumutegura ava meme ko atangura kwivyumvira ivyo vy'urugo akatangura kumutegura kuko biba biri imbere ivyo bibazo biba biri atangwe kuvyegera yarosa akazi yahejeje universite yarosa akazi keza ibiki ni umupapa wiwe mu gihe agifise ayo mahigo y'umupapa canke n'umumama kuko n'umumama si umupapa wenyene afise horo wabitubwiye ko bose barerera hamwe mu gihe adafise papa wiwe canke amufise canke bose hamwe baca batangura kumugorera hehe uwo muhungu kuko baba ariko yegereza hahandi abantu bagira batangure kumushirako pressure. Abavyeyi bari kubiri. Hariho abavyeyi bagerageza guhimiriza umwana wabo kurongora, bakamubwira bati rongora, raba nabo mwarukiye imwe bararongoye. Iri ni kosa umuvyeyi adakwiye gukora. Kuko mu buzima ntidusigana. Sindongora ko tunganya imyaka barongoye, ndongora kubera kurongora hageze. Kandi abantu bakwiye kwibuka yuko bajya abantu baguhimiriza kurongora ntimuzogubana warongoye. Ni responsibility bagushizemwo, ukwiye kuba witeguriye umutima wawe. Rero abavyeyi bakwiye kwirinda, mwabavyeyi murakwiye kwirinda guhimiriza abana ngo raba harageze kurongora. Azovyumva ko hageze azobikubwira, mugabo ukeneye kumumenyesha yuko kurongora ari responsibility, ukamumenyesha ibimuraririye. Uti burya mu rugo uramenya yuko hariho fagitire y'amatara n'amazi izogutumbera. Mu rugo muzokwambara, mu rugo muzofungura, mu rugo muzoramutsa abantu. Ukeneye kwitegura, mu rugo uzoba winjiye mu wundi muryango. Uyu munsi wari ufise umuryango umwe, muzoba mugize imiryango ibiri, umuryango n'umuryango w'umugore wawe. Witegure mu mutwe yuko iyo miryango uyinjiramo. Ivyo bizomufasha kugenda arimvira mbega nditeguye kugira ngo nshobore kuja kubwira umukobwa w'abandi yuko namukunze twobana. Uri kuraza sha ingo mbega numva niteguye. Ivyo rero muvyaye afisemo uruhara kumubwira ibimuraririye, mugabo kandi utamusunikiye kubibamwo, ukamurindira akayifatira ingingo. Kubera niyarongora ko aramushize kw'inguvu n'ivyamunaniye azoca ati ibyo bintu vyananiye,
ko vyari ivyo ntivyari ivyiwe, ni wamushizemwo kurongora. We wiyumvire yuko kuwa gatandatu uzofinansa arya amaseremoni yo kuwa gatandatu, uzomufasha gupanga inzu umwaka, hanyuma harageze yuko bimunanira. Nukuvuga ngo umuvyeyi arakenewe espace umwana akamubwira ibimuraririye, mbwa akamureka agafata ingingo yo kwinjira mu byandi bimuraririye. Okay. Ni ryari rero turashitse aho nshaka. Indege iragurutse. Turahejeje kuzunguruka kuri Tanganyika. Abasera amasentire. Ni ryari rero umwana w'umuhungu. Serrez vos ceintures les gars. Parce que dans 2 minutes, à cet instant même, hari ikigira gikokwe. Ako kantu barabaza kugira ati serrez vos ceintures. Ni kuvuga ko mugiye muri zone ikomeye. Bisigura ngo hari umwana w'umuhungu ngaho imbere yuko atangura kwiyumvira ati jewe ngira mpange umudemu ubu basigaye bavuga ngo ngira ndondera umwana mugabo ivyo byo kurondera umwana n'abagira babagirire nabi ntumbaze ndiko ndavuga ku mutipe ariko aranyumviriza ava yuko yiyumvira kurondera umukobwa bazobana ava yuko yiyumvira n'ibiki byose by'urukundo ni yahe package agomba kuba afise 1 2 3 4 avuga ati aha ubu kameme ndashobora kuvuga ijambo kuko ndabona numva ndifuza kugira urugo, ndifuza gushinga urugo, ndifuza kugira une famille naya nibihe bintu ategereza kwisuzumamwe akavuga ati ibi bintu ko ndabifise ubu ni sawa. Byibanze bikomakomeye ibyibanze. Ikintu ca mbere gitwara ibindi. Akwiye kuba zinezi yari karaja. Kuko ugiye kurondera umufasha agufasha iki? Udashoboye kumusobanurira iyo uri kuraja kugira ngo yumve ko yojana nawe, ugiye kumurondera ngo agire gute? Ikikwereka ko hageze kiratandukanye no kwaronsa amafaranga. Abantu bose baronsa amafaranga ntibaca bemerwa kurongora. Urashobora kuronka amafaranga utaragera kurongora. Ngwino urashobora kugera kurongora ufite amafaranga make kandi ukarongora. Amafaranga menshi canke make ntiyemeza umuntu kwageze ko arongora. Kugira ngo uje kurondera umuntu azogufasha ukwiye kumenya ivyo agufasha. Mu ijambo ry'Imana, Imana yazanye Eva Adam amaze kuronka ibyo azomufasha. Yari afise itongo ateza gutunganya. Imana ikizana Eva kugira ngo amufashe gutunganya rya tongo. Rero umuhungu akeneye kubanza kumenya ndiko ndajahe mu buzima. Shaka iki? Ico nico kintu ca mbere ahantu ndiko ndaja nico kintu ca mbere mu buzima bw'iwanje. Umukobwa nje akumubwira ko ndiko ndajahe. Kuko bari umukobwa afise ubwenge uramubaza uti none mbega mushaka ko nzobafasha gushikahe? Kugira ngo ko afise yagomba gushika. Namambwira abakobwa ndagicishemo. Worongorwa n'umuhungu afise ikabutura gusa mugabo afise vision yo kuzoronka ipantaro. Akurongorwa n'umuhungu afise ipantaro afise vision yo kuzoyica. Vision ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuhungu ageze kurongora. Hama vision irashobora kwitaraguha byinshi mugabo izobiguha. Kwe urafise icyo kurakurikira. Cyo ni cyambere. Hama ikindi kigira kabiri akwiye kuba afise, akwiye kuba afise bya bintu vyibanze mu buzima. Ibintu vyibanze ni ivyaha. Ni handi ravuga ko umuhungu akwiye kuba niburi buramaze kubaho wenyene atamuvye yarimwo, akibeshaho wenyene ubwiwe. Akabashoboye gupanga inzu, akabashoboye kwirihira indya afungura, akabashoboye kwiyambika. No kuvuga ngo wa wundi muntu aje araje niburi burafise ivyo bintu vyibanze. Inzu bapanga biravana n'ingene zinganya amafaranga nayo ufise. Harapanga 50, harapanga 5,000,000 bivana na mikoro. Mugabo uwari wese kurugeza ariko akabashoboye kwibeshaho bwa mbere wenyene. Utarashobora kwibeshaho. Ukwezi guhera mama yarinze kuza gufata ukuboko ntiharagera kurongora. Kubera mama azoca yubaka ingo zibiri. Ugwiwe n'ugwi wawe. Na cyane cyane ko igihe wari wenyene vyacanganye gusimba kujya muhira biroroshe. None mumaze kubana bizocangana ucumubwira ati burya dusimbe kwa mama kujya. Itekarizo ari kuvuyeko. Ukwiye kuba bya bintu vyibanze ubifise. Ibyo bintu vyibanze sinja kuvuga igiciro cavyo kubera igiciro ivana amafaranga umuntu afise. Urafise vision, urafise n'ibintu vyibanze. Urashobora kwegera umukobwa ukamubwira
ati burya we nagukunze nawe nipfuza ko tubana. Ari umukobwa aciye ubwenge arakubaza yo mwifuza ko mushika muri kumwe ni ya vision ucumubwira. Hari umuntu ngahaca avuga ati ambagije iyo turiko turaja namubwira ati shaka ko tubana ako kantu kadefinise neza kugira tukumve. Ubundi kubana si vision, kubana si vision, kubana muri hamwe ni nka kujya muri entreprise irafise iri kirashaka gushika. Iyo ndiko ndavuga umuntu ashaka gushika nk'akarorero abafata ko vute jewe nsanzwe ndumurimyi uyu munsi ndiko ndarima amare 50 ariko inyuma y'imyaka 2 nshaka kuri hectare, nyuma y'imyaka 3 nshaka kuzora hectare 2, nyuma y'imyaka 5 nshaka kuzora hectare 5 ngo kainzo banashizemo n'inka 2 kugira ngo zitabe iryo tongo. Ico nico nita vision. Wa mukobwa gacaza toke umuntu ashobora kuri hectare 5 mu myaka 5 numva twojana agaca gufasha ninge naho bwo mu myaka 5 wamushikira hectare 10 kuko arashobora kuba afise ikindi kintu udafise wewe mugabo urafise ico uri kuramwereka. Kubana si vision, kubana ni umuntu muri kumwe kugira ngo mufashanye iyo muri ko muragomba kuja mu buzima. Sino kubana muri kumwe ngo murafise nimwe ko muri mwiyunguruza muri kumwe. Rero kuvuga ngo ushaka ko tuzobana gusa ico kintu ntigihagije. Nta mwana w'umukobwa no hanura ko yo kwemera umunga mubwiye ivyo ntabazi ivyo ashaka. Okay, iyo rero niyo base ategereza uwo muhungu ategereza kuvuga ati ibi bintu kweri ndabifise. Ndazi neza iyo ndiko ndaja. Ha bintu vyibanze ubwanje jewe nditunze ndibesheje ubwanje kugira nje kubwira uwundi waze tubane. Gushika uno munsi nta mama nza guhamagara na papa nta tonto na oncle kugira ngo shobore gushika kuri budu y'umwa. Mbega iyo nshaka ikirato ndakubwira oncle ati muraraba mumfashe ikirato. Ugisaba ikirato oncle bandanye ukimusaba. Mugabo reka kurongora. Kubera ni warongora ugirwe oncle w'abandi. Nawe bakwiye gusaba ico kirato kujya wagisabye oncle wawe. Kurongora ni responsabilité nta mwana arongora mu bisanzwe. Harongora umuntu akuze. Hama gukura si imyaka, gukura ni sens de responsabilité. Wa muhungu rero yagize ivyibanze. Yabihejeje yabonye ko afise ivyibanze kabisa. Yabonye ko ashobora kuba nawe responsable y'uwundi muntu n'umuryango wose. Nibiki rero umuhungu imbere aho hirya mu babanye nibo bavuga ngo imbere y'ukurambagiza nibiki umuhungu yoraba ku mwigeme ashaka ko bakundana bazokubakana imbere yuko yemera ko bagira ubugeni. Abahungu turafise amahirwe ko hari amayesere ahora bera mu rugo ukamubona akazuru ukamubona agataye ukabona n'umuntu azi creyo azi kuyiconga neza inzara mu kukuvugisha avuga ngo avuga ati ndaguye ko arambara agapantaro akambara agahotarosha abubu bazi kugira ibintu bya danje sinzi kurabibona akavuga ngo ivyo birakwiye ariko ntamenye ko inyuma ari fire. Nibihe rero umuhungu utubwira neza iki kibazo ndagisubiramo nibihe umuhungu ategereza kuba amagabo ku mukobwa yipfuza ko bazobana ategereza kuraba ku mukobwa imbere yuko yemera ko amushira mu rugo. Reka mbanze mvuga aka kantu. Abahungu turashaka abakobwa bapfasoni ubwo natwe tutarabagabo biteka. Ukipfuza umugore w'umupfasoni ubwo nawe utari umugabo witeka. Bisanzwe umugore w'umupfasoni abiri umugabo witeka. Yego. Ugasanga uri umuhungu w'imboregwa mugabo ushaka umugore w'umupfasoni. Ahubwo nawe rukeneye umugore w'imboregwa mukaja kubaregwa mwese muri kumwe. Ukareka kumuhenda. Yego. Ako karagaciyemo ngo kari gakenewe kugira ngo tuje kurondera umuntu mwiza dukwiye kuba turi beza kugira ngo ushika ahantu uvuga utuye umukobwa canke umuhungu twobana hari ibintu byinshi umuntu akwiye kuraba. Mbega umupfasoni umurondera mu kiye kibanza? Nimba umuhurira mu kabare mugaterama mukaganira ivy'urukundo saa 7 z'ijoro gaca mubandanya mukongera kwindi icupa rya 8 gaca ataha muhiri wabo nawe ugataha muhiri wanyu. Uwo mukobwa ataha 8 y'ijoro agataha iwabo n'umupfasoni. Mbega nawe watashi wanyu 8 y'ijoro
umugabo w'iteka ntawe niko ndacira urubanza. Umugabo no kugira ngo ntuje kurondera mu muntu ikintu atoguha. kandi nawe udafise Nimba mwahuriye muri boîte yego mukumvikana ko muzobana, reka wemere ko muzobana no muri boîte. yaha Wemere ko n'umwana muzomusiga muhira mukaja muri boîte. aha Agasiganwa n'umubone kuko nibwo buzima bwiwe. Ikibanza umukuyemwo wibaza ko azoca ahindura ingene yasanzwe abayeho. Rero hari ibintu nyamukuru umuhungu ngira mvuge ro ku muhungu w'iteka aha akeneye mu mukobwa kumenya mbere yuko babana. Icambere, nimba ari umuntu akunda gusoma Bibiliya, ni byiza gusimbira mu migani 31 kuva ku murongo w'10. Baravuga umugore mwiza ingene abameze. Urabona uho make-up zarabaye. Niwahura n'umukobwa ukamushima kubera yisize, udafise n'amahirwe yo kumubona atisize, ushobora kuzoshika muhira ukazosanga umwe waresha siwe. Nshatse kuvuga ngo ubwiza bw'inyuma burahenda. Barashobora kubukora. Mugabo kandi mushitse muhira ntazoguma ariko make-up. Uzobona amabuto afise. mugani wa wundi uzosanga ari nguruwe Uzobona amabuto afise. yo my Ni byiza ko umuhungu abanza akaraba mbega uyu mukobwa afise ubwiza nkunda. Ubwiza ntibukundwa kumwe. Nta muntu mubi abaho. Abantu bafise ubwiza butandukanye. Mugabo afise ubwiza nkunda, ico ni kimwe. Kigira kabiri, ndazi iyo nshaka kuja muri ya vision yanje. Mbega uyu mukobwa yoza kunyimfasha akaro gasanzwe. Nimba ufise vision yo kurima n'ukorora, akaba ari umukobwa uretse ko atereka inzara aranazibandika igihe cyose. Kuva kuwa mbere kuwa mbere abari muri pedicure kubandika inzara. Uwo muntu azokorora. Kubera kurima n'ukorora biracafuza. Inzara nazo zamaze kuja mu ivu urazica. Rero umukobwa Dilendi Orend kuva kuwa mbere kuwa mbere ari muri pedicure. Uwo mukobwa ntimuzoshobora kubana wewe uri umurimyi n'umworozi. Ntazogufasha. Azoguma muhira. Ntazonagufasha kudandaza amata kubera kudandaza amata baroza ivyombo. Inzara ziwe zizoca zicafura. Uyo arashobora gukora ahantu afyonda amatushe y'imashini naho nyene inzara zimeze uko. Ucanze ukaraba mbega jewe niteguye kugira centre informatique umuntu amfashe bitari muri vision ntarimwo. Rero umukobwa uja kumenya muzobana uravye yuko uragomba kuja. Fata ko ushaka ufise vision yo kugira rero ry'imfuvyi. Mbega uwo mukobwa yumvise imfuvyi akabona umwana cafuye ahora mwitwara ko gute? Muri ko muragenda nk'ahantu uri kuramuraba mu bantu. Nimba adafise iyo compassion umwana w'imfuvyi ntazoja gukurera umwana w'imfuvyi ngo nuko mwabanye. Nukuvuga ngo wa mukobwa ukwiye kumutora ufatiye kuri vision yiwawe. Ukara ko afise ubwiza wewe ukunda, mbwa kigira kabiri ukara ko afise wa mutima wo kwinjira muri vya bintu vyawe. Ugaca ugenda ukamubwira ko umukunda mwobana. Hamugiye kumusigurira yuko uraja burya bizokora ko akwemerera kubera amaze kubona umutima wiwe yuko akunda vya bintu ashobora kuba yobana nawe muri vya bintu. Rero ibyo bintu by'inkora mutima mwabahungu mwe reka gupfa kuresha. Mwabahungu mwe reka gupfa kuresha uwo muhino musi umuresha uwo mwahuriye mu kabare kubera yagize aka make-up keza n'agakereyo keza ngo ndamureheje. Reka ndakubwire hari ibintu bita ngo kudo foudre kubera abonye umuntu gacumukunda umenye neza uw'inkuba yakubise bigeze kumuvako asubira kuba normal. Nico gituma ingo zubakiye kuri kudo foudre. Iyo bya bintu bimuvuye ko byamukubita aca kwirukana ugasubira iwanyu nawe akaji wabo. Nizo ngo turiko turabona no munsi. Kubera umuhungu ntazi yari karaja ntihanarondeye umukobwa ashobora kujana nawe. Nta bantu babiri bojana bataraganye. Iyo adashoboye kujana nawe muzo abagenzi bisanzwe rega turagira abagenzi abahungu n'abakobwa mugabo ntitwoca tubagira abagore abandi ngo batubera abagabo. Rero afise ubwiza akunda kandi by'ukuri aremera no kuba kuri ya standard yiwe. Nimba ufise amafaranga yo gupanga muri quartier iciriritse sinza kuzivuga amazina atagira umva yuko namukomerekeje. Mugabo abwira ngo je ngo iwacu nitwemera ngo nibemera ko twoba hariya naca baraguma muhiri wabo. Akeneye kuba kuri standard mushoboye. Hama mukazogenda murakura. Murava muri quartier iciriritse mukazoduga mugashika ku makartier akomakomeye mukayubaka mu kwera ubuzima burakura. Ikigira gatatu c'inkora mutima. Akwiye kuba ari umukobwa yemera ubuzima bukura.
yemera gutanguriraho muri akaduga. Mwabana n'abakobwa mwe abahungu baje kubaresha mukwiye kwemera yuko ubuzima bukura. Arashobora kuba adafise amakonte menshi mwejo mukazoyaronka muri kumwe, na cyane cyane yuko iyo wemeye kwinjira muri vision mukayitunganya neza, Imana yaratanze ubwenge kubafasha kugira ngo ibikorwa vyaguke kandi ibandanye mera neza. Ari akantu ngira nshishemo, n'umugabo umwe yambwiye ati je mfise umugore, ati nta bwenge afise, biragoye kumubwira ibyo uri kurakora. Naciye ndamubwira ikintu yarampakije, naciye ndamubwira nti nibaza ko ubwenge buke udafiswe n'umugore gusa, turafiswe n'uwamuhisemwo. Yarampakije uwo mugabo. Ariko ndashaka kuvuga iki? Ariko ndashaka kuvuga urakeneye guhitamwo neza kugira ngo ntuzovuge ngo ufise umugore w'ikijuju, uzosha tukwita nawe. Sinzi ko tuzokwita uko mugabo, ntituzokwita umunyabwenge. Aha rero ngira mvuga ikintu gikomeye. Nimba umukobwa wamweretse ishusho yawe itariyo, muhuriye muri boîte, muri ko murano amafaranga n'abavyeyi baguhaye canke wacoresheje abagenzi, hanyuma wa mukobwa kubonye kuri umu VIP, arakubonye mu nicupa kurindi, hanyuma ugaca wiyumvira yuko mwoca muja kubaho ubuzima bwo kwicara muri mukajya umuceye n'ibiharage. Arababwira ati jewe sije wareheje, urabizi twebwe nakanyama imisi yose tukarenza ko gahenikene, kandi tukongera tugashirako naga champagne kugira ngo bise naho bitworoheye. Aho ndiko ndavuga muri monde y'abantu bana inzoga no muri monde y'abantu batanu inzoga. Wewe uri umuhungu wati imodoka umugenzi wawe, ugiye urabwira umukobwa ati burya ngo dusohoke, wa mukobwa wamaze kumuha igicapo kitari cyo ciwawe. Ni byiza yuko mukumuresha umuha igicapo ciza ciwawe. Nta modoka ufise, ntufise n'amafaranga ya taxi, muraja ku murongo mutegere bus. Mutayironse muce mwambara amasupresi mutambuke, abone yuko naho muzobana kumuzotambuka gutambuka birimwo avyemere, kugira ntazove ngo je nambara amahotaro gusa, wambara amahotaro gusa cuguma mu nzu, ibibazo bice bitangura kuba. Rero mwabahungu mwe wasanze umukobwa muri boîte, reka kumitega ku mupfasoni. Suko ndiko ndavuga ko abakobwa aja muri boîte atari abapfasoni, mugo burya buzima musanzemwo menya ko muzobana mu kujya nyene. Reka kwitega ko azoca aguma muhira araba abana, we wagiye muri boîte muzojana canka gusige muhira agende. Babwiye aterega umwana turamusangiye nawe murabe ndagiye. Vyama vyabaye. Rero umukobwa umuhungu amuhitamwo aba yamubonyemo ivyo bintu. Icambere ndabisubiremo kugira ngo abantu bavyumve. Icambere mbega araja kwinjira muri vision y'ubuzima bwanje. Ikigira kabiri araja kwemera standard jewe ndiko. Ikigira gatatu araja kwemera ko tuzogenda turakurana kugira ngo tugere turuba ku rugo. Hanyuma ikigira kane kandi gikomeye araja kwemera kuva iwabo. Iyo mvuze kuva iwabo nimba bahora bajya kamayoneze, araja kwemera ko kamayoneze katabonetse aja kuba ku rugo, kuko ari kubwira toya aturumva ntanzi itagira karombamwo cumurekezi iwabo. Kubera ntabashoboye nzitagira karo, nawe ntushoboye nzifise karo, cumurekezi iwabo Imana izoguha ushoboye kwa muzitagira karo. Bakunze kukanya tubibutse yuko uno munsi twariko tuganira ingene umwana w'umuhungu ategurwa neza kugira azoshobore kuba umugabo mwiza mu rugo. Akajambo kanyuma utogenda utavuze rero, canke nimba araka resume ugira kuba twumvirije, ucugira ko ubwira akajambo keza abakunze kukanya, babandi batigera baharamuka kugira like, batigera bareka kwandika commentaire, babandi batareka gupartager, babandi baguma biyabona, kuko uno munsi turabona benshi baguma biyabona kandi twongera tubashimira. Kazi aka kajambo ngenda kabwira abakunze ho kayi kubera ni mwebwe muzobona aka gace kanyuma, abandi baca bita hagati nimwe muzobibona. Icambere nuko Imana iguhaye umwana w'umuhungu, urakeneye kumutegura nk'umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu arashobora kuba ari karurira, abavyeyi baca kugira ngo reka kuzururira,
umwana w'umuhungu ntakwiye kubuzwa kurira gusura amubwira akamodera ukamwereka n'amariske kubera umwana w'umuhungu atangwa kukwereka yuko agomba gufata amariske mu buzima. Mureke rimwe na rimwe urabe ko ivyo ariko arurira atatangora nje kumutera hama n'ivyashika agakoroka navyo birabaho kwa muganga uramujana ukamwereka uturaba ntudusuye kurira nabi ariko aragerageza mu buzima. Rimwe na rimwe turababuza bakiri bato tukaja kubaronderamwo ivyo bintu bakuze twaravyishe bakiri bato. Ayo mariske mureka agerageze kuyafata akiri muto hamugenda uramwereka n'ingaruka mbi zishobora kuba yabigize nabi ngo ntumubuze gufata ayo mariske. Hari igihe usanga umuvyeyi abwira umwana w'umuhungu ngo urabona ngo guma wicaye hamwe nivyo aragumye yicaye hamwe niyagera ku mugabo akaguma yicaye hamwe ntaje kurondera ntuzubivuge. Abana b'abahungu barafise ibimenyetso bagaragaza dukeneye kubareka bakabigaragaza kugira ngo ubuzima bubandanye butemba muri bo. Hanyuma uko agenda arakura nimba uri umupapa ukiriho gerageza kubana n'umwana w'umuhungu umwigisha aho uronderera nimba urima mujane mu mirima niyacafura nta ngorane baravuga ngo urumva ngo umwana acagira amalerji nta mareje ari umuntu niya yagira azoyakira mugabo abona ingene abantu bakora acafure ashike muhira yoge amaze gushika mu bigero mubwire ibijanye n'ingene umugabo akwiye kwifata mu rugo rwiwe niyaza kukumenyesha yuko yaronse bazokubakana gerageza umubwire ibimuraririye nk'ama responsabilité sukumuremera mubone kugira ngo yiyumvire kabiri. Hanyuma ivyo byose muhe espace. Mwaba mama mwe nimwe bikunda gushikira reka kubaza umwana we yamaze kubaka ngo mbega ngo muheruka kurya inyama badaheruka kuzirya nta kibazo bari ibiharage nibyiwe kumenya. Reka kwinjira mu rugo rw'umuhungu wawe wamaze kumurungika ivyo utamufashishije ataruba ku rugo ntushobora kubandanya uri kurakurikirana akadetaye ko mu rugo rwiwe bareke bubake. Hanyuma nibabitura mubumvirize ntimubandanye mubasumira mwarabasumiye bihagije reka nabo basume babona ingene bigenda kugira ngo baze bategura abana babo. Iki ndakibikiye abakunze ko kayi kuko ni mwebwe mushobora kubona ikiganiro kandi ndabizi neza yuko mudukunda je nagenda bakunda kandi ndabizi no na Pamela arabakunda cyane. Imana mugira duhezagirire kuvyara ikogoye nko kurera igiti kigororwa kikiri gito. Hari n'undi mugari ntakunda gukoresha mugari Imana y'Imana ndawuca si benshi bawuzi ngo yizovyara imisega uyibona ikizezuye. Murakoze bakunzi wo kukayi ico twokongereza nta kindi ibisigaye ibyo tubasange muri commentaire mugire like mupartage mwiyabone mugira abagenzi banyu biyabone kugira ngo ntibazosire gucikwa ibintu ibyo tubategure ni byinshi cyane. Nongera shimira Aster kubyo tubwiye uradukurugutuye waduturiye wadushonye nta kuwundi rero tugira gutse turavyakira uko nyene ariko twizere ko twongera kubatumira kandi mu kiganiro kukayi muzotwitaba azoba iteka cyane nzobitaba. Murakoze cyane naho utaha nkaya mango nyene. Peace and love. Turabakunda cyane.